Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura vyose. Intwari Prokireri Innocent Vyarugaba yitavye Imana. Innocent Vyarugaba yamenyekanye mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ico gihe yari umushikirizamanza wa Repubulika i Muyinga. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bukiri bushasha, hanyuma muri Mukakaro 2006 bwiha ibara. Bwafashe abanywanyi ba FNL muri iyo ntara burabapfunga mw'ikambi y'igisirikare ya Mukoni. Ijoro rigeze umukuru w'intara ya kane ya gisirikare Colonel Vitali Bangirimana yapakiye bamwe bapfunzwe bashika 31 aja kubicira ku Ruvubu. Inyuma y'amatohoza yakozwe na APRODH, Prokireri Innocent Vyarugaba yarubahutse guhagarika abategetsi bavugwa muri ubwo bwicanyi, harimwo umukuru w'iperereza mu ntara ya Muyinga Dominique Surwavuba. Nta wundi mu Prokireri n'umwe arubahuka ikintu nk'ico, naho abakuru b'iperereza mu ntara birirwa baranyuruzwa abantu ntibasubire gutorwa irengero, abandi nabo bakabagandagura. Ico gihe Innocent Vyarugaba yaciye akurwa i Muyinga ajanwa mu Rutana. Abonye amarorerwa ari mu butungane bw'u Burundi, Innocent Vyarugaba yahisemo gutanga imihoho mu nyuma azezwa ayandi mabanga. Prokireri Innocent Vyarugaba ni imwe mu ntwari zike cane zimaze kuboneka mu butungane bw'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Innocent Vyarugaba yarahawe na Oricome agashimwe kitiriwe Ernest Manirumva. Uyu munsi twaronse inkuru ibabaje ko Innocent Vyarugaba yitavye Imana ahitanywe n'ingwara. Turamwipfurije uburuhukiro bwiza kandi turahojeje umuryango asize. Prokireri Innocent Vyarugaba asize izina ryiza. Kuba atazi ibijanye n'ubwicanyi bw'i Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006, reka tubasangize inkuru twavyanditseko mu mwaka uheze. Ubwicanyi bwakorewe aba FNL 31 b'i Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006. Muri Mukakaro 2006 hari abanywanyi ba FNL mu ntara ya Muyinga bahagaritswe ariko imiryango yabo irabura iyo bapfungiwe. Mu nyuma abanyagihugu baba hafi y'uruzi Ruvubu babonye ibiziga 6 ku nkengera za Ruvubu. Ibiziga 4 vyari bibohanije, kimwe cari giciye umutwe, ikindi caboneka ko cakomerekejwe rwose kw'izosi. Abanyagihugu babimenyesheje abaharanira agateka ka zina muntu na cane cane abo muri APRODH. Mutama Petero Claver Mbonimpa yarishikiye ku Ruvubu gukora amatohoza, mbere aribonera n'ibindi biziga. Abo ba FNL bishwe nabi cane. Amatohoza ya Mutama Mbonimpa yatumye abishwe bamenyekana ko ari abanywanyi 31 ba FNL bari bahagaritswe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara w'ico gihe, uwitwa Dominique Surwavuba. Bamaze gufatwa barapfungiwe mw'ikambi y'abasirikare i Muyinga benshi bita Camp Mukoni. Aho niho basohowe ijoro binjizwa imodoka ya Colonel Vitali Bangirimana yararongoye intara ya kane ya gisirikare. Ico gikorwa Vitali yagikoranye n'abandi basirikare yaha amategeko barimwo Komanda Eliezer Manirambona, Sergent Leonard Ntirampeba ndetse na Kapora Shefu Nzorijana. Ba banywanyi ba FNL bajanywe ku Ruvubu baricwa, batabwa mu Ruvubu baboshe ku biti. Ariko rero ibiziga bimwe vyahavuye bigaruka imusozi biraboneka. Mutama Mbonimpa ntako atagize, ivyo bintu biramenyekana, maze amashirahamwe menshi aramufasha gusemerera kugira abakoze ibara bamenyekane kandi bahanwe. Koloneli Bangirimana ati Nkurunziza niwe yantumye kubica. Urwamo rw'abaharanira agateka ka zina muntu rwatumye ubutungane bufata mu minwe ico kibazo.
muri Nyakanga 2006 Auditeri Generale yarahagaritse Eliezer Manirambona na Leonard Ntirampeba. Porokireri wa Muyinga nawe yahagaritse Dominique Surwavuba. Muri Gitugutu 2006 umukuru wa Cour d'appel ya Ngozi yarasohoye umutahe wo gufata Colonel Vitali Bangirimana. Uwo mutahe ntiwigeze ukurikizwa. Perezida Nkurunziza yamubajije impamvu adahagarika Colonel Bangirimana, yishuye ko atinya ko inzego zohava zicanamwo. Abaharanira agateka ka zina muntu be n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bagumye basemerera kugeza aho muri Ruhuhuma 2007 umushikiranganji w'ubutungane hashiraho umurwi wa kabiri wo gutohoza ivyabaye i Muyinga. Uwo murwi ntiwigeze usohora raporo. Muri Rusama 2007 Auditeri Generale yarasohoye Dominique Surwavuba amusubiza mu kazi i Muyinga. Muri Mukakaro 2007 Colonel Vitali Bangirimana yarungitswe gukorera mu biro bikuru vy'igisirikare mu ntumbero yo kumunyegeza. Muri ico kiringo Colonel Bangirimana yatanguye gutera ubwoba amasura y'ubwicanyi bw'i Muyinga be na Porokireri w'i Muyinga ko babandanije gukora kuri iyo dosiye bazibonera ko. Muri Kigarama 2007 Auditeri Generale yarasohoye umutahe ugira kabiri wo gufata Colonel Vitali Bangirimana. Mu biro bikuru vy'igisirikare ntibigeze bashira mu ngiro uwo mutahe. Muri Nzero 2008 Vitali Bangirimana yarahunze aciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura aja muri Tanzania. Imyaka yari mu buhungiro yagumye arungikirwa amafaranga n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amashirahamwe mpuzamakungu yagumye asaba ko Bangirimana agarukanwa mu gihugu. Niho wenyene ubwiwe yemanga mw'ishirahamwe Human Rights Watch ko ubwicanyi yabukoze ariko ko yabutumwe na Perezida Nkurunziza. Yanavuze ko yatinya gutaha mu Burundi kubera yashobora guca yicwa. Ivyo kandi yari yavuye mu Burundi abibwiye bamwe mu bamenyesha amakuru. Yagiye avuze ko kwica abanywanyi ba FNL ryari itegeko yahawe. Ntiyigeze ahakana ko yabishe. Igihano co gupfa. Muri Kigarama 2008 Colonel Bangirimana yaragiriwe n'icaha co kwica abanywanyi 31 ba FNL haca acibwa igihano co kwicwa. Iri tegeko mpanavyaha ryari ricemera igihano co gupfa. Komanda Eliezer Manirambona nawe yaciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwose co kimwe na Sergent Leonard Ntirampeba. Hari n'abandi baciriwe iminyororo itandukanye. Colonel Vitali Bangirimana ntiyigeze ahanwa, yagumye anyegeye muri Tanzania, ariko amakuru dufise haremeza ko ahora aza aragaruka mu Burundi agashika iwabo muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Mbere akagenda hafise abapolisi bamucungera. Komanda Eliezer Manirambona yahavuye arekurwa mu nyuma, mbere aca ahabwa akazi mw'iperereza ry'u Burundi. Ubarongoye iperereza mu ntara ya Ruyigi. Ivyo Colonel Vitali Bangirimana yakoze, ingene yagumye akingiwe na Nkurunziza, ni kimwe mu bimenyetso vy'ububi bw'intwaro ya Perezida Nkurunziza kuva mu ntango. Aya mabi yakozwe iyo ntwaro itaranakwiza umwaka. Mu batwandikiye ejo bavuga ababo bibuka bahitanywe n'intwaro ya Nkurunziza, harimwo imiryango y'aba FNL biciwe i Muyinga mu mwaka wa 2006. Ese hari uwomenya iyo Dominique Surwavuba na Leonard Ntirampeba bageze muri kino gihe? Hari benshi bahavuye batwishura ko Dominique Surwavuba haheze imyaka asandavye. Uwundi yasomye iyi nkuru yanditse agira ati: mwaramutse neza, jewe Leonard Ntirampeba ntawe nzi, ariko nimba akiriho ubu yibereye ku kazi. Irya dosiye ya Bangirimana yari iyo kuduhuma amaso. Akarorero nobaha ni nk'uwitwa Bankibigwira Ferdinand Batazira Deshoke, yari serija kirya gihe yatwara ekipaje ya Vitali Bangirimana, ubu ni ajuda. Ubutungane bwari bwamuciye gupfungwa imyaka 13. Umugabo nta n'umwaka yapfunzwe. Ikindi kandi nuko n'abari mu gasho bagumye bahembwa. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.